buzima bwanje ndaduga imisozi ndabikono gifumbatira umutima wanje witeguriye kurwana kugira ngo shike kurya y'umusozi fumbatira ikiganza c'inyishu yanje kuki wigize nk'impumyi wibagira isezerano wake up wake up wake up bw'indirimbo yawe ushira kuri ukwizera ushira kuri ico twayeze alright 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 gaya majambo yanje twende nini we nta jambo mvuga nivuguruza namandinda ico navuze naraba kuririmba nkashikira gukubita mugabo sinigeze ndabivamo warajya kuririmba ugakubita ego mvuye kuririmba nkashika akavuga tuwarihe kuririmba ikofi kandi sininya kubivuga ko ndabyishimira mugabo narabandanye arabona vraiment naho nzovuga gute yarahebye aravuga ati burya umwana naho tumubyara naho tumufitiye kububasha nk'abavyeyi dutegereze turabe byakunda ibyo ndashaka singeso mbi agendamo ni kuririmba ndagenda kandi nuno musi naje ngaha abizi neza ko naje ngaha wakubise inkoni zingahe none umutima navuze ati mana wabonye ibyabaye rero cinzira sinkeneye gusubira gukubita mvuye kuririmba byaraheze vraiment mana yarabikoze ego kajambo kame ku mana rero bavyakiriye neza barabishe bashaka kuba umustar umusani zura rapura ye oya vraiment ntabyo bashaka urazi no kurapura oya ye oya nabyonzi ntabyonzi ye basura kuri indirimbo z'abasani uhora uzumviriza indirimbo z'abasani bazita indirimbo z'isi bakabasimbage mu hoteli oya sinkunda kuzumviriza gusa iyo zivuze ndazumva iyo zivuze urazumva ndazumva by the way wiyumva gute kuba uri mu mana makano kanya kuko benshi bagira ayo mahirwe yo kumva yuko uno musi wabari mu mana ku ruhande rwawe buyakira gute cyangwa se wiyumva gute kuba uri mu mana Oh yes, one to everybody. My name is Radio. This is Royi TV in the place. You know what it is. Oh yes, ni Mr. Radio. I'm back again. Nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Royi TV. Ready easy gentlemen. Kona like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumena Airfage Carf, ni watuma image uyibona imeze neza cyane, ni watuma sound uyumva imeze fresh isana. Ni muri kiganiro tubabwiza ukuri show oca kiganiro kigwa akajyo keza akukumenya amakuru y'abastari ko kumenya amakuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare vyacu bibayeho gute. By the way ndakubitse neza yuko radio promoter ni Jeso wa promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kugira habeho umwana habanza kubaho papa. You know what it is. Yes, uno musi mbwa bwa Royi TV ndagufitiye bamwe mu matumwe navuga neza yuko bamwe mu baririmbyi b'indirimbo mpimbaza mana canke se indirimbo no kwita indirimbo za gospel urabona neza yuko rero uravye iruhande yanje ndi kumwe n'umwigeme yambaye ishati ya noir yambaye akantu mu mutwe yambaye akajipo iryo barabagita gute Rouge Bordeaux. Urumva ko utuntu tw'ubwenge uravye hagati rero hariho uwundi yambaye itriko bayita capricho. Uravye iruhande yanje naho ndi kumwe n'umwigeme navuga neza yuko yambaye agashati kera yambaye amarinete siko bayita amarinete amarori mu kirundi naho amarinete. Yes, ntabandi rero navuga neza yuko ni heroes in God.
Heroes in God. Nimba utazi Kirundi turaza kumenya ambega bisobanuye iki ambega kubera kibise iryo zina. By the way ashaka manzi ndabakire kwanza kuri Royi TV kugira ngo tumenye vyinshi mbega umuririmbyi w'indirimbo mpimbaza Imana akwiye kwitwara gute mu buzima busanzwe canke mu buzima bwa Gikristo. Welcome. Meze neza? Amakuru ni sawa. You're so beautiful by the way. Thank you. Mu Kirundi bacavuga ngo uri mwiza. Arakoze. Tukiri ngaho nyene ndashaka kumanza ndamukwiza abakunzi ba Royi TV bambwiye ati mumeze neza. Murakomeye meze neza hama je ndakomeye kubiri kose. Umuntu akomeye abameze gute? Uvuze ndakomeye by the kuko hariho n'umuntu aba ariko aragenda yigwariye umuntu akomeye abameze gute then kugira ngo hariho umuntu usanga akomeye atazi ko akomeye kuri wowe umuntu akomeye abameze gute? Umuntu akomeye nuko bisa amagara meza yimva ko ameze neza. Utagwaye Yego. umeze fresh. Yego. Kabisa. Bakwita gute rero? Nitwa Niteka Gloria Beline. Niteka Gloria. Gloria. Niteka Gloria. 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 Ni uvuga ko Gloria. Nesi Gloria. Umeze neza ariko? Ndameze neza. Ndashaka kumenya mikro gatoya uri hagati. Sali. Salut. Ko bien. Umeze neza. Amakuru. Meza. Bakwita gute nawe? Iranzi Adonai. 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 Bisigura iki Adonai? Anitazana Gimana. Bisigura. Gimana? Ego. Ni Imana yari kwisi? No, basi bakunda kugitirira Imana. Adonai ni izina bakunda kwita Imana. By the nawe umeze gute? Umunsi wagenze gute kuri wewe? Meze bon, ndashima nanje. Nawe urakomeye umeze fresh. Ndakomeye. By the ndashaka kumbaza abakunzi ba Royi TV ati mumeze neza. Mumeze neza, muguwe neza. Babwira ati twegwe muri Heroes in God tumeze fresh sana. Twe muri Heroes in God turashima Imana tumeze bon nkuko mubibona. Hari undi mwigeme yambaye ishati ya noir yifunza akantu mu mutwe. Sali. Sali. Ko bien. Ego. Umeze neza. Ego. Amakuru. Ni meza. Bakwita gute? Je nitwa Simbare Apolline. Simbare Apolline. Aborine. Apolline. Aborine. Apolline. Aboline. Umeze neza none? Ego meze neza. Amakuru. Ni meza. Bishasha gute none? Bishasha turakomeye turashima. Ndashaka kumbwire kwanza navuga neza yuko bakoze ba Royi TV navuga ubu turi nka saa 11 gucyo zibura mikeya. Ndashaka kumbwire umunsi wagenze gute kuri wewe kugera kuri aya masaha kuri umwe turi? Ego wagenze neza cyane turashima. Ego. Umunsi wagenze neza haba wagenze gute? Donc ubona nyine ko bimeze neza. Bimeze neza rero biba bimeze gute? Nibyo shaka kumbwire kuko uvuze ati je umunsi wagenze neza. Ndashaka kumbwira umunsi wagenze neza kuri wewe wagenze gute? Nibihe bintu uba warose kugira ngo uvuge ku munsi wagenze neza? Nibihe bintu uba wabuze kugira ngo uvuge ku munsi wagenze nabi kuri wewe? Kuri jewe ibintu byose nari nkeneye kudaho muri journée y'uno munsi byinshi nabironse nyene muri jewe numva yuko bimeze neza. Yego. Kabisa. Urumva neza yuko rero muri Heroes in God ibintu byose bimeze neza haba ku mpande z'umwe cyangwa uriya bose bameze neza cyane. By the way ndashaka tuze kuyaga byinshi tumenye mbega Heroes in God yaje gute, mbega n'izina isobanuye iki, mbega baravukana, mbega batoranye gute, mbega mu murimo w'Imana nibe bintu bamaze gukora, nibe bamaze gushikako. Mbere ko dutangura ndashaka kwanza ubanza umbwire Heroes in God ku muntu atazi ururimi rw'icyongereza n'izina yo muri rw'icyongereza. Mbere ko tuja ku mpamvu mwashimye kwita iryo zina mukashyira mu cyongereza, n'izina risobanuye mu ijambo rimwe. Heroes in God ni donc tuvuga yuko cyane kugira ngo bavyumve. Ego risobanura intwari mu Mana. Donc mu byo twagiye turacamo byose twarabonye yuko turi intwari mu Mana. Ego mwarabonye ko muri intwari mu Mana. Ariko by the way ndashaka turavuga cyane kubera yuko urumva ko mbako nanjijwi ari big. Sibyo none kugira ngo bavyumve neza. Uvuze ati mwarabonye ko muri intwari mu Mana. Muri intwari mu Mana. Ku ruhande rwawe ni kihe kintu cyatumye ubona kuri intwari mu Mana? Bivanye n'ibyo donc nagiye ndacamo muri Heroes in God. Donc ubwajewe nabonye yuko ndi intwari mu Mana kuko twatanguye umugwi turi benshi turi witsi mugabo cyanguma muri babandi batatu mubona ngaha. Ni kuvuga mwatanguye muri 8. Ego. Ariko abandi baraza ko navuga bashika kuri 5. Barabihebye. Ego. Kubwiye mpamvu. Donc gucika intege. Ego.
kabisa. Ndashaka kumera mikro gatoya kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Heroes in God urumva neza yuko bari abantu 8 ariko basigaye ari 3. Mbega kweri kimwe musigaye muri 3 mwenye? kubera ari twebwe twashoboye kwihangana tukagera aha dushobora gushika ubwo habona turi 3. Mbega bamaze kuvamwa abo bandi 5 uvuga yuko mwari mufatanije urugendo ntibyabaciye intege mu kumva ko mushobora kubihagarika cyangwa mukavuga ati mbega ni kweki bavuyemwo mbega twe ko bavuyemwo tudoshika hehe bamaze kuvamo ku rande rwanyu ntimwacise intege mu kumva yuko namwe mu bihagarika? Nubundi iryo zina niho ryavuye hanini kubera twabonye hagenda haravamo umwe babiri kandi bavamo kubwo gucika intege. Mugabo rero haragera igihe turi hari no zina ho ico gihe twari 5 ico gihe mengo haramaze gushobora kuvamo nka 3 turi 5 ca turita intwari mu mana rero chaque fois tubonye ko hagize nundi muntu avamwo twariremesha tuvuga ati naho biruko twe turi intwari mu mana ryaradukomeje. No kuvuga iryo zina ryavuye ku amateka ya groupe yanyu urumva neza yuko bari 8 haravamo bangahe 3 hasigara 5 inyuma yaho havamo abandi 2 basigara ari 3 ari bo muona ngaha uno musi turi kumwe. Ndashaka kumene mikro gatoya uyu ku ruhande rwawe kuva waja muri iri tsinda novuga mwise Heroes in God nike kintu bimaze kugufasha cyangwa se nike kintu umaze kunguka bivanye n'iyi groupe yanyu murimo uno musi? Ubwa mbere byaranyigishije kwihangana, biranyigisha kurindira isezerano ry'Imana, biranyigisha gukunda umwasi wawe, biranyigisha gukomera naho busigaye uri wenyine mu rugamba. Yego byaranyigishije no gukunda kuririmba kuko iyo ntabikunze mba naravuyemo nanje. Naho bahora bihevye ni ryari wamenye ko ufite imana yo kuririmba? Neza na neza hari nko muri 2016. Muri 2016 niho wamenya ko ufite talent yo kuririmba. Ambega ico gihe umenya ko ufite imana yo kuririmba wacu utangura kuririmba canke warayimenye uguma muhire umuririmbira muri Oya mwico gihe naririmba abavyeyi banje bakumva ko mfise iyo mpano yo kuririmba kwishengera bakabimenya ko mfise impano yo kuririmba nyene bigenda uko turatorana n'abandi niho twace twiyumvira ko twoshobora gusora indirimbo kugira ngo iyo mpano yacu ntituyifishe ubusa. Nuko rero ko byagenze biragenda mpaka dusigara tungana uko. Bakuzi ba Royi TV navuga ko twari tukiri muri intro ntituraza mu kiganiro nyezina ariko mbere ko twinjira mu kiganiro nyezina ndashaka kwanza babanze baturirimbere kuko hari benshi mareko muri baza ati ntitwatanguye turirimba ariko hari impamvu tutatanguye turirimba twatanguye twidondorana cyangwa se kugira ngo tumenye mbega izina rya timu yabo ryaje kubera iki ryaje gute itsinda ryaje kubera iki mbega niyihe migambi bafise kugira ngo mu gikorwa c'umurimo w'Imana kugira ngo ukomeze kugera kwe tukiri ngaho nyene. Ndashaka ndabahe microphone kugira mubanze muturirimbere gatoya muri teguye. Yego ndashaka mwe musangire micro namwe. Hakurya y'imisozi mbona ikiganza kirimo inyishu y'ubuzima bwanje ndaduga imisozi ndabikono gifumbatira umutima wanje witeguriye kugwana kugira ngo shike hakurya y'umusozi fumbatira ikiganza c'inyishu yanje. Ariko baratwongera reka batwongere murafisa kandi kari hafi. Bakuzi ba Royi TV urumva neza yuko ari impano yigendera. By the way ndashaka kubanza wandika muri commentaire mbega wabumbise gute baririmba gute ku ruhande rw'iwanje ndumva neza yuko arabanye impano by'ukuri nibaze yuko aho wicaye nibaze kumbisa impano ariko by the way ndashaka batwongera kandi karirimba sivyo none ariko murazi kuririmba by the way muririmba neza imbere ni heza sivyo none reka batwongera kandi kare mugira ngo duce tubandanya mu kiganiro cacu kugira ngo mumenye mbega Uburundi turafise impano bimeze gute. Ndashaka wandike muri commentaire mbega mu Burundi turafise impano yes or no. Wabumvise? Let's go. Yesu ni Alfa na
Yeah. uririmbe cyane Sohora amajwi. Yesu ni Alfa na Omega, narindi zina riyambaye, nutinye, nugira ubwoba, Yesu ni Alfa na Omega. Yesu ni Alfa, Yesu ni Alfa na Omega, narindi zina riyambaye, nutinye, nutinye, nugira ubwoba, Yesu ni Alfa na Omega. wow bakuzi ba Royi TV sasa harimo shetani muri mwe nta shetani harimo nta shetani muri mwe neko bavuga ngo shetani we yarazi kuririmba cyane mwe mwirani wazi kuririmba cyane ariko bavuga ko bakuzi ba Royi TV muri Bibiliya ivuga ko shetani ariwe muntu mu ijuru yaririmba gusumba abandi narishatse kuvuga mwavuze muri mwebwe mwe shetani kubera muri by the way tubanda kubaje ico kibazo ni kubera numvise muririmba neza kubera ko na Bibiliya ivuga ko shetani ariwe muntu yarafite amatwi 10 nangahe 12 urumva ko shetani yarakaze none nego mwegereze mikro kijya giharitwa mwegereze mikro gato we kijya gihe abanzu ureke shetani yarakaze ego aho giharitwa banzu ureke shetani yarakaze ego yarashoboye shetani yarashoboye kubera deja yari umukuru w'abamarayika en plus yarafise amajwi umva nkuko bamuvuze amajwi 12 kandi abo numvise avuga yuko yaririmbira icarimwe ana ubu umuntu ayindi ya kabiri arijamo uko nyene irya mbere akajamo uko nyene mbwa we yaririmbira icarimwe umva tarakaze kwe urumva shetani uramwemera rero wapi sindamwemera basi shatse kuvuga ati na kera yarafise agaciro kera ryari kera nyene akirusifera agikora mwijuru nyene kera wari uri none ndafite shetani yaritanguye ryari sufera yaritanguye ryari shetani no kuvuga shetani gira akorokeye mwisi yeho yishwe shetani kumuvuga rero ngo ni shetani yaritwa kera yitwa rusuferi basi satani nemba risigura ngo umugwaniza rero urumva umwana Yesu umugwaniza ariko akorokeye kwisi kandi Yesu yavuze ati nako mwijuru bavuze ati isi irabonye ibara ariko rero ndashaka umumwe aririmbe ku ruhande rwiwe umumwe wese aducishaho akantu gatoya cyo tubandanya ikiganiro reka duhere hariya naciye ndonka indirimbo ndayibika mu mutima zokwama nibuka ugwetse rwawe kwarigo rwanzaniye intsinzi zokwama nibuka ugwetse rwawe kwarigo rwanzaniye guhaguruka. Wow. Let's go. Najambo mvuga nivuguruza namandinda ico navuze igihe canje sinkigihe cawe mwana wanje werindira ndabikora. Wow. Let's go. Kuki wigize nk'impumyi wibagira isezerano wake up wake up wake up bw'indirimbo yawe ushira kuri ukwizera ushira kuri ico twayeze alright 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 gaya majambo yanje
twende nini we nta jambo mvuga si indirimbo yanyu nivuguruza namandinda ico navuze igihe ciwe sinkigihe cawe mwana wanje rindira arabikora. wow Heroes in God. Nuvuga neza yuko no kuri YouTube niko bitwa, nibaze yuko nimba ukunda impano, nimba ukunda Imana, nibaze ko simbira kuri YouTube yabo bitwa Heroes in God kugira ngo ukore subscribe kugira ngo uzurabona indirimbo nyinshi zabo. Indirimbo zimeze neza cyane. Ni indirimbo nkuko bavyumvise, ni indirimbo ziri mwaya majwi nyene wumvise. Tukiri ngaho nyene. Abavyeyi banyu bavyakiriye gute kuba Dahera kuri uyu abavyeyi bavyakiriye gute kuba bagiye kuririmba indirimbo mpimbaza Imana? Bavyakiriye neza. Barabishe. Bashaka kuba umustar. Musani zura rapura. Ye. Oya, vraiment ntabyo bashaka. Urazi no kurapura? Oya. Ye. Oya nabyo. Rapura twubu. Ntabyo nzi. Ye. Basura kuri indirimbo z'abasani. Uruzumviriza. Indirimbo z'abasani. Bazita indirimbo z'isi bareka basimbege mu yotero. Oya sinkunda kuzumviriza. Gusa iyo zivuze ndazumva. Iyo zivuze urazumva. Ndazumva. By the way wiyumva gute kuba uri mu Mana makano kanya kuko asibeshi bagira ayo mahirwe yo kumva yuko uno muso wabari mu Mana ku ruhande rwawe buyakira gute cyangwa se wiyumva gute kuba uri mu Mana? Ndabinezererewe kandi ndumva ko ari by'agaciro. Kandi ndumva yuko bizohindura ubuzima bwanje mwiki gihe no muri kazoza. Bizohindura ubuzima bwawe mwiki gihe no muri kazoza. Uri umugororotse. Oya. Uragororoka. Uragerageza kugororoka. Uri umugororotse. Happy gusa ndabigerageza nyene. Ariko Bibiliya ivuga ko ata muntu numwe kwisagororoka. Gusa nyene tugerageza nyene kwama twishira mu Mana naho bitugora. Tumenyereye abaririmbyi navuga yuko bakunze kugorwa n'ikintu bitwa reka ndavyite success navuga ko n'ikintu kunze kugora abaririmbyi mbega ku ruhande rwanyu abaririmbyi b'indirimbo mpimbaza Imana harabamwe ubwishime neza cyane. Yego kwishima kumva yuko urenza abandi ugeze mu rusengero ugashaka nta muntu akwegera. Ibyo mu baririmbyi b'indirimbo mpimbaza Imana biriyo? Yego biriyo. Gute kubera baba babona ko afise impano itandukanye basi niyo wundi muntu yabafise kandi akabona yuko iyo mpano iratuma amenyekana abayumva ko afise ikintu gikomeye cyane. Gusa kandi akibagira yuko iyo mpano ari Imana yayimuhaye kandi ari nka navuga ko ari nka chance yagize yo kuronka iyo mpano. Rero benshi baca bumva yuko batakwiye kujana naba badakwiye kuvugana naba. Yego abantu nk'abo rero ni kihe kintu wababwira then nake kajambo wababwira abantu bameze nkuko kuko je ku ruhande rwanje numva yuko umenga mu rusengero abantu bose bakwiye kuba bamwe bagakundana. By the way nta bustari bavuga ngo nta mustari mu Mana, nta bustari mu Mana kuko Imana ntigugwa amahera sivyo none. Abantu nk'abo rero babwira iki kintu wababwira? Nabwiye ko bashaka bagahinduka. Bahinduke gute rero? Nyene bumve yuko bangana n'abandi kandi bumve yuko imbere yaho bataramenya iyo mpano yabo bari bangana nabo. Nyene bakwiye kwiyorosha bakitisha bugufi. Ahubwo vyiza bagakunda abo bandi kugira ngo ntibave hari baca babatinya ngo juje sino muvugisha ngo kubera ngo arenze ibiki. Oya. Murabastar mu rusengero mu Mana mu rusengero ari mu rusengero iwanyu urabye kuri umuririmba mu kwishira ku mwanya wa kanga yo we gusa urabye ati twebwe ebana mu kwishira ku mwanya wa kanga muri eglise iwanyu oya tongana n'abandi kwa twese turirimbira Imana murabastari cyane oya muragara oya hari abantu bari gospel usanga bavyimba ndabavuge bakuzi wa TV ndabavuge
ndabavuga aho ba gospel bavyimba ugasanga umurimbyi wa gospel aragara gusumbya umusani. By the way ibyo bintu kumenya nago ntibiryoshe none umuririmbyi wa gospel bakwiye kwitwara gute mu bisanzwe kugira ngo haba mu kibano cyangwa se muri eglise umuririmbyi wa gospel nyawe abakwiye kwitwara gute? Mu bisanzwe ikintu kibereye umuntu w'Imana no kwitisha bugufi birimo kwa deja na Yesu yaritisha bugufi. Urumva kwitisha bugufi ni vyiza umuntu ntishire hejuru ko umuntu yishize hejuru fanda farakoroka mugiye yashizwe hejuru ntigera shika hasi kuko niyashitse hasi abamudugije barongera bakamusama bakamusubiza unasikia mweye unasikia bambwira ati munasikia mwavyumvise reka ndabivuga ivya avuze ati si byiza ko umuntu yishira hejuru kuko iyo yishize hejuru arakoroka. Ati ni byiza ko umuntu bamushira hejuru kuko iyo asubiye hasi abamushize hejuru barongera bakamusama bakamusubiza hejuru hakora hasi. Sasa meze neza ariko meze neza cyane gose kandi ngo nibikurahira ngo ni izina ry'Imana uri kurabesha ntibirashika ngo nukuri kw'Imana ngwehe ntibiragushikira kenshi bishika kenshi bishika umuntu atabyiteguriye agaca donc umuntu azi yuko ari amakosa agaca yiretruva ambega kuri uno mwanya uwo kwifuza kuza muri timu yani ko wavuze ko mwari 8 hari abantu benshi bafite impano bavuga ati nanjye ndifuza kwifatanya n'abanyempano nk'umuntu yo kwifuza kuza kurimbana namwe. By the way byogenda gute aja batumbera akavuga ati nanjye ndafite impano ndifuza yuko noba umuririmbyi w'indirimbo mpimbaza Mana ndavyiyumva numva yuko nonezerwa nde muri ico gikorwa mbega muri uwo mwanya byogenda gute kuri timu? Hama murakoze kuri ico kibazo. Hama donc naho wivuze ni benshi vraiment amaze kwitubwira ni benshi cyane gose mbere nejo hariho twariko turavugana donc kubera ku murongo donc twarabona n'umugenzi muja ku murongo tuvugane hama bazurege mwavuganiye ku murongo twarabonanye turabana hafi yaraje kuburabwiye ati je ndifuza kuririmba mwamwishuye gute none? Namubwiye ati nzogenda mvugane na timu yiwanje mugabo avant yuko ngenda kuvugana nabo ndimo donc ndi muri timu deja ndamubwira amateka yiwacu ingene twatanguye ndavuga ati shaburya naho donc nibujije yuko woza vraiment toryoherwa tugoza igikorwa c'Imana twese mugabo bizosaba umwanya munini vraiment ko yatugushiremo kuko amateka yiwacu abatubaye hafi bavuga ngo twavuye kure cyane gose mucongereza bacavuga ngo sinzi mwashobora kumfasha iyo sake iyo nkoko turayijya igumi dutera induru bakuze ba Royi TV sake turayijya umutuvuru turi mu Mana vraiment iyo sake nandere igira turi mu Mana vraiment turi mu gakiza turi mu hariho iyo sake iciye nyibutsa akantu hari umu DJ wanje w'umugenzi yahishije ivyuma studio yose guhera kuri mixer hari mu gitondo ikintu cantwengeje iyo sake n'ici binyibutsa yambwiye ngo nukuri kw'Imana ngo ivyuma byanje byahiye mu gatondo ngo ntariko ndavuza indirimbo z'Imana ngo ari karavuza indirimbo z'Imana ngo ivyuma byahiye ari karavuza indirimbo z'Imana urumva ico kintu kuno kibabaye yambwiye ati ibintu n'ubusi ndabitahura ati gute ndiko ndavuza indirimbo z'Imana mu gitondo ariho nkivyuka ivyuma byanje byoca bisha kuba abantu bibaza yuko navyo mbwo umenga naje no mbumenga ntibe kumenga Imana yo cibiprotege nyene kugira ntibishe ne byahiye kubera navyo tuzi byahiye kubera ngerageje kumunganya ariko indirimbo z'Imana mu gatondo indirimbo z'indirimbo mpimbaza Mana ivyuma bigaca bisha premièrement sinzi ko yazivuza turejo canke igihe cyose basi dufatire ku uwo munsi nyene byabereye dufatire ku uwo munsi ikindi naco mu bisanzwe dushimiye Imana ku vyabaye we peti shoshi yo sake witware hari
bon Iyo ni shetani, iyo sake ni shetani. ngene naco dushimira Imana ku vyabaye tukayizigira ku bizoba urumva premier mama nza haruri iminsi Imana yari yarabimurindiye kugira ntibishe. iyo minsi amanza yihagatira mbere yuko hagatira ivyabaye uwo munsi hamisigaye tuyishimira ku vyabaye tukizigira ku bizoba rero yitege ko yari yamuronkeje n'ivyo mbere izomuronsa n'ibindi gusa acakomeza zivuza Avuze indirimbo z'Imana. acakomeza zivuza Agabana ntibavyumva cyo kimeje by the way kurande gwanje. Numva umenga ntago nyene bimeze neza. Umenga Imana yari kure kututwuma tukabaho koze. Yari karariri yari kashiramo utuntu tuyihimbaza. Wowe bitahura gute? Ivyuma bigashe uri kuravya uturimbo tw'Imana uri mu mwuka cyangwa turazigiye. Bon, ndi kumwe n'ivyo Adonai yavutse. Nibaza ko byari bigeze gusha. yego Nuko takintu wohindura. N'umuntu naho yo barika aravuga ubutumwa ageze gupfa arapfa. Rero naho yavuze indirimbo z'Imana zimeze gute? Hageze ko bisha birasha. Hageze Ko bisha birasha acavuga ati akira ikije urekura ikigiye. Umva ca yakira ibije. akira ibije. Urekura ibigiye. Kanone ko kabi muravyumva. Bakuzi ba Royi TV akira ibije. Urekura ibigiye. Cameraman unasikia? Akira ibije urekura ibigiye. Ndashaka umusubizo mikro gatoya. Byaciye bigenda gute rero? namubwiye ati bimwe no bikubwira kuko naho nzogenda donc tugire réunion ndayibumvishe ni ibinyene tuzokubwira kandi ni Ivyo ibyo ndakubwira nivyo nawe bazokubwira. Ego ndamubwira yuko amateka dufise twebwe donc kuza kwinjira muri groupe y'uwacu subu kandi bizofata umwanya munini byiza rero donc ndamubwira nyene ingene byagiye ndamubwira ingene twatanguye bamwe barava ku buryo n'abari muri entourage y'iwacu batumenye kuva kera bumvise yuko ari uwundi vraiment twakiriye bovuga ati mugira kandi mwinjiye muri erere rero mogenda bukebuke ego kandi yarabitahuye muri mwebwe nta numwe yovamo muri twebwe oya naho nogenda muri Canada tuzokorana mushwanye oya nibibona kameme ibyo bintu nabyo dushaka kandi Imana iri kumwe natwe mpera mikoro ndabereka ibibazo rero ndababaza ibibazo bikunze gutuma amatimu menshi asambuka ko tayari Ego. uri tayari tugende abakozi ba Royi TV ibintu by'amatimu kenshi bikunda gusamburwa n'ifuhe then n'abana babigeme ugasanga wowe ukundanye n'umuhungu by the way uriya nawe ugasanga aramukunda canke uyu bigatuma bizana icuka kibi muri group bigatuma team mutangura gushwana mufuhiranira reka kuva kera murabizi Gahini yica Abeli mwene wabo cyavuye kwifuha umenga urumva neza yuko kuko Bibiliya ugiye kuraba Bibiliya ivuga ibiriho none musi biriho wowe ukundanye n'umuhungu uriya nawe aramukunda navuga ko ico n'ikintu cyotuma timu yayisambuka muri ico gihe ukundanye n'umusore nturiya yamukunze ifuhe riratanguye byogenda gute muri timu Bon. banzureke witonde urakundana Ana udakundana urafite umusheri Yo Sabasheri benshi nabo bose n'abasheri akunze ba Royi TV munyumvirize neza namuba kuko bambwiye yuko batotandukana navuga ati reka ndababaze kugira twumve nimba by'ukuri mutotandukana turazi neza yuko ibintu vya groupe bikunze gutandukanwa n'ifuhe ry'abari muri groupe timu isambugwa n'abayirimo mbega muri ico gihe kugira ubanze kunyishura kwanza urakundana nje nakubwiye apana by'abagenzi si umusore n'inkumi nyene love bayita love love umbaza turi mu rukundo oya sindabikubaza ivyo urakundana by the way oya uriga uja mu rukundo n'umusore umusheri wawe wazureke
ikiganiro rero ndazi kizogera kure nimba harimo umusheri wiwe avuze ngo ntarigera akundana uciwandika muri commentaire umva ko kwihakanya ntarigera akundana tubandanye urakundana tubandanye urafise umusheri urafise umusheri oya umubebe umushushu ahita ngo umubebe oya none sinabakweretse aba nibo ba mbere mfise caba bafunga badufunga kubera umukobwa agira umubebe w'umukobwa none wowe umubebe wawe n'umusheri wawe n'umusheri wanje karabaye okay mu gihe rero ukunze umuntu uriya akamukunda vyogenda gute nyene bon kwicara tukabiyaga we wamukunze nuriya yamukunda twoca tumuheba urukundo urazi icyo aricyo urabanza kuraba sinema ya Jack na Rose ijya rero niyo bitwa love wamukunze nuriya yamukunze muri timu imwe muri ico gihe mwobikemura gute nka timu kugira ngo timu ibeho cyangwa isambuke twomuheba urukundo urazi icyo aricyo umva kubera ko uyu niwe basi twaba twarakoranye kandi ndamutakaje nuba ko nawe ntakaje ikintu kinini dofuma mpitamo gukundana no tukagumana hako uwo muntu yoza ducanamo we vyogenda gute ni nkuko nyene woheba timu gacha witorera umusore yo tuvira mu nzira kwere hovayo umuhungu yogenda wamukunze sana antuka nawe namukunda sana ntiyoza afise agaciro karatuye twabanye imyaka hari umaze gukunda hapi zaza urakunzi igisore cy'ikigangi ebana kabise ku buryo urara utaryamye n'uyu yamukunze icyo cya bigenda gute muri timu imwe mwavanye kure muri ico gihe bigenda gute muri ico gihe donc abandi babyishuye vraiment sino kwemera gutakaza donc Gloria wo twatanguranye kera wo twamana impanuro zose nsabawe nkadisaba n'abandi hama gusanga umuntu aje birashobora gushika ugasanga n'uyo muntu gusanga donc n'umugambi shetani yapanze ego kubera kugira deni mu igikorwa c'Imana nikibandanye ego muri uwo mwanya rero sinokwemera gutakaza uwo twatanguranye nk'ubusheri waciye ashabwa nk'ubusheri wakubwiye ati bana ubu rero heba kuririmba oya muri uwo mwanya nuzoza wait sheri wawe rero arakubwiye ati sasa sheri unanipenda ego heba kuririmba udahevye kuririmba turahebana nawe nyene mwavanye kure mwakundanye mukiri bato mwiga primaire ego sinzi ko no bishura ndabaye exemple y'ibyanshikiye duhe exemple voilà ingene bimeze nagiye kuririmba papa atabyashaka mugabo vraiment naraba kuririmba nkashikira gukubita mugabo sinigeze ndabivamo waraja kuririmba gakubita ego mvuye kuririmba nkacika kavuga tuwarihe kuririmba ikofi kandi sininya kubivuga ko ndabyishimira mugabo narabandanye arabona vraiment naho nzovuga gute yarahevye aravuga ati burya umwana naho tumubyara naho tumufitiye kububasha nk'abavyeyi dutegereze turabe byakunda nibyo ndashaka singeso mbi agendamo ni kuririmba ndagenda kandi nuno musi naje ngaha abizi neza ko naje ngaha wakubise inkoni zingahe none uvyiba oya ni donc kenshi yakunda gusa kunshwanira umunsi umwe gusa nakubise ikofi naho nyene nayikubise abantu batabona donc oya ntiryambabaje mugabo narayikubise by the way muri ico gihe ku ruhande rwawe waca wiyumvira gute donc nabuze ati igikorwa premièrement sinarize narihanganye kuko numva ndakuze deja ndakuze navuze ati mu mutima navuze ati mana wabonye ibyabaye rero cinzira sinkeneye gusubira gukubita mvuye kuririmba byaraheze vraiment mana yarabikoze ego akajambo kame ku mana rero nuko ndayishimiye gose ndayishimiye mu bintu byose yankoreye gushika no munsi n'ibindi biri muri fitiya umushawara kubwiye ati heba canke duhebana ego kenabo uko ndabibona naremeye ndakubitwa ngumako
woheba iki noheba iki no yo batanshakira ko donc woheba iki yo badashaka noheba umusheri biri clair wewe woheba iki wewe woheba iki no muheba inde ubonye Inde. umusheri uramufise api nawe mfise woheba umusheri aho weba kurimba woheba umusheri ego wewe woheba iki no eh no woheba kuririmba oya reka eh aya basi nyene kubera kuririmba niwo biheba ntivyokunda ni nko umuntu ariko aravuga ngo aheme ngo aze aributsa ko yahemye oyo ndaheme ngo oya ntigikunda ni kuvuga ko ni ibintu nyene byikora kandi ushobora kuvuga ngo ndibutse ko nahemye no kuririmba naho bikwepa zo kumuririmba woheba iki rero none umva wowe mbwira wewe bambwiye ivyo wowe uwo muhungu wo muheba ko ntagufitiye kazi yoba ari umukino yoba ari umuki yoba umuyi uwo musheri wo muheba ikindi naco umuntu atanguye kubuza kuririmba mukira basheri hari akantu azava guheba kubuza no gusenga kubuze n'Imana yevomye kuramukura mu nzira hakiri kare wow bakuzi ba Royi TV ndibaza uri kuravyumva turi kumwe na Heroes Garden uvuga neza yuko abana baririmba neza cyane bakiri batoya bakeneye gushikikirwa bakeneye support ya kugira ngo bagere kure kugira ngo umurimo w'Imana ugere kure kugira ngo ijambo ry'Imana igere kure ko baravuze ati mu ndirimbo aho twumvira gati ni n'abantu bihana mu indirimbo hari indirimbo zikiza hari indirimbo zituma umuntu ahinduka nimba ari karamwe inzoga akazeba kubera ikiyumvise ubutumwa buri mu ndirimbo ko indirimbo harimo ubutumwa ntimurimba mu ubutumwa ego abantu urumva neza ko ari byiza cyane imbere ko turangiza mwiteguye gukora gute cyangwa se nihe mwipfuza kugera mu muga wanyu wo kuririmbira Imana bon twifuza kugera kure hashoboka mu buryo bwo kuruhura imitima yabarushe no kugaburira imitima ishonje bifuza kugera he ruhande rwawe tivuza kugera nyene aho nyene yavutse dushaka kugera kure hashoboka kugera hafi hashoboka hashoboka kure cyane hafi hashoboka kure cyane kure cyane kure cyane hashoboka amen amen vuga amen ariko rero ndashaka tuze kurangiza dusenga kuko je namaze kuja mu mwuka bakunze ba Royi TV ivy'Imana bijya barambije abarambiwe batashe by the way reka ndabashimire cyane sivyo none nike kintu mwosaba abantu badukurikiranye nike kintu mwosaba ba bantu bavuga neza yuko bagikunda Imana naba banje bakiri mu vyisi bataratahura ijambo ry'Imana bataratahura mbega Imana ni iki mbega kuba mu Mana biryoshe bingana gute mbega umuntu ari mu Mana ababayeho gute nike kintu wobwira abantu bataratahura Imana n'abantu bari mu Mana payiwe nabasaba yuko bohitamwo neza mu guhitamwo bakaza tugakorera Imana bigishoboka gukorera Imana nta gihombo kirimwo jubikora neza maze wirebe ndabarusha akantu nanje gukorera suko bavuga none bavuga gute suko je mvuze none wowe ngo urayizi ukundi woyizi gute gukorera Imana na ruhombo rurimo vuga muharirimbe cyane he zako nyene gusa gukorera Imana na ruhombo rurimo gukorera Imana na ruhombo rurimo iraheza nzako nyene gusa kuko nyene akajambo ka nyuma rero ubikora ubikunze maze wirabire oya nije ndabezere kare by the way akajambo ka nyuma rero kubakunzi banyu mbega abifuza kubashigikira abifuza kubafasha byogenda gute abifuza kudufasha kuko dushaka gushika kure kandi turafise ibikorwa byinshi dushaka gukora rero nk'uwo uwo yoshaka kudufasha yidufasha kugira ngo dushobore ibyo bikorwa byacu twifuza bishobore kuja habona kandi bishobore gufasha abandi wow nije ndabidisha nindarusha kuririmba muri mwebwe bibaza nirimbe mwombe ninandusha
shetani ubundi arakurusha ushagira shetani muri arakurusha mwebwe muri ngaha wumva ko ndusha kuririmba gira ukuntu jeje ndirimba mu ninde tubimenya twese turirimbye twese tumva ujya oya je natangura namwe muce muri ninde nta numwe ndusha jewe ndakaze urakaje jewe ndakaze cyane bakoze ba TV ndeka ndabashimire cyane bakoze kuduha umwanya nibaze neza yuko wumvise imigambi yabo wumvise ko kuba mu mana biryoshe wumvise neza yuko arugwaruka bafise impano bifuza gushikana ubutumwa bw'Imana kure. By the way turangize turirimba umwe muri mwebwe aca dusenga kugira ngo turangize ikiganiro akarimbo kanyuma rero let's go karimo karirimbe cyane muraba karirimbo karyoshe ku buryo duca tujya mu mwuka kuzi ba Royi TV ebana cemba ngankijijwe cene amanda babwira mukizwe mukanka dukizwe we wandavye kizwa cameraman kizwa twende sasa muririmbe cyane ndashaka kanda wende micro muririmbe cyane sivyo ego akirishimye go akirishimye mana akirishimye zina ryawe niryubawe mana akirishimye pokea sifa pokea sifa Bwana pokea sifa jina lako litukuzwe Bwana pokea sifa. Wow. Umwerera dusengere kugira turangize cyane. Mana turagushimiye cyane ubuntu bwinshi watugiriye. Senge cyane. I'm sorry. Reka Simon imbabazi. Mana umbabarira ariko ndashaka kusenga cyane sivyo? Umuntu azi gusenga azi ko azi gusenga nini? Uwo nyene. Ndashaka usenge cyane kabisa. Nagukuye mu mwemwe Nivyo urangoroye. Dusaba n'abakunzi bariko baradukurikira ifatanye natwe mu isengesho. Mana data twese uri mu ijuru turagushimiye gose ubuntu watugiriye twebwe nka Heroes in God habwa icubahiro turagushimiye no kuri bose bariko baradukurikirana nizere ko bafite ico batanye nico bakuyemo majambo yose twavuze turagushimiye no kubwino Royi TV niyo muntu twari kumwe Mana umuhezagire gose ibisigaye turakuragije ibikorwa byacu biri imbere ubihezagire nk'Imana muri twebwe n'abana tukwizera nyakubaho uzobukoze ibisigaye intego yacu ni yindi nyene twifuza kurura imitima irushe no kugabura imitima imishonje urazobidushoboza ko ataco dushobora gukora inkomezi niwe ziduhanya kubaho tushikara kubana natwe uhezagiye n'abadukurikiranye ni mu izina rya Yesu Kristo turashimiye Imana amen Amen. Wow. Yes bakozi ba Royi TV reka ndagushimire cyane wewe wakwikira kino kiganiro ntiwibagire gukora ibikene kugira ngo uzurabona professional interview aje bari kurumva kuri micro My name is Radio se wa promoter boss mu gihugu twari kumwe abakozi b'Imana abaririmbyi b'Imana abaririmbyi b'indirimbo mpimbaza Mana kuri kamera bari kumwe na FH Carf niyo yatumye image uyibona imeze neza cyane niyo yatumye sound uyumva imeze neza cyane mu Mana byose biraryoshe My name is Radio we love you so much dusubire gutaha ciao ciao wagwana